Gusenga nibwo buzima bwacu nk'abakristo kuko bituma impwemu zacu ziganira na data wa twese, se w'impwemu. Kandi ni byiza ko icyo tugomba cyose tukimenyesha data, kandi nta bundi buryo twobikoramwo tari mu gusenga. Yesu Kristo akumfashirize cyane, kandi mpwemu w'Imana agutahuze icyo ngiye kuvugana ko nawe kuri uno munsi. Turi ku munsi ugera 6 w'indwi. Kuri uno munsi tuganira ibyo gusenga icyo ari cyo. Gusenga mbega niki? Kuko abantu benshi iri jambo ugusenga cyangwa kino gikorwa cyo gusenga baragifata binenegwe cyane gose, bakibagira ikimaze cyaco. Ariko buri munsi wose wa 6 nkuko nayo wasezeraniye uzotubera umunsi wacu wo kwiga no gutahuzanya ibyiri bango rikomeye cyane gose ryo gusenga. Kandi nkuko nagisezeranye buri munsi wose wa 6 tuzokoma dufise amasengesho yo kwisonzesha. None rero urutonde rwaragoranye bivanye n'ikibazo cya telefone cyabyivanzemwo, ariko ndafise ukwizera ngo mu ndwi izakurikira ku munsi wa 6 nk'uyu tuzoba dufise amasengesho yo kwisonzesha. Imana idufashe cyane. Ndagomba rero ngo ubane nanje kandi unkurikirane neza, kandi ndagomba ngo ugerageze ushire umutima kucyo mwe w'Imana aza kuvugana nawe. Niwankire mwemu ariko umwemerere, hama icyo uza gutahuzwa, icyo mwe muyera aza kukubwira ucumvire kandi ugikore. Gusenga ngo nibwo buzima bwacu nk'abakristo kuko bituma impwemu zacu ziganira na data wacu w'impwemu uhoraho Imana. Kandi ibyo tugomba byose, ibyo dukeneye byose, nta bundi buryo bwo kubishikana kwa data, connection cyangwa urutsinga cyangwa canalisation ni sengesho. Waba uri bwina ikuzimu, waba uri mu mbobane zimeze gute, waba uri mwirinde ringana gute, ibyago bikuremereye gute, aho buri hose senga Imana mu kwizera no mu kugororoka. Ganira n'Imana urabe ko ubutabazi utazobubona. Iyo nangwa senga Imana ari mu nda y'urufi, urufi nago ruri mu nda y'amazi, Imana iramwumva. Daniel atabaza Imana ari mu gobo gw'intambwe, Imana iramwumva. Imana idufashe cyane. Nta kure hari wowe uri Imana itokumva isengesho ryawe, gikuru gusa no gutegura umutima wawe kandi ukaba wizeye. Yesu Kristo akumira umugisha cyane. None rero kaza cyane kuri mwebwe ari rya mbere tubana. Ikiganiro ni ijambo ry'umunsi, ni ikiganiro kivuga butumwa gitunganywa kandi kikongera kikashikirizwa na mwene so mugakiza iradi ndiho kubgayo. Nongeye kubaha akazi rigera kandi kugira ngo dufadikanye namwe twumve icyo Uhoraho Imana avugana nacu, twishimikije amajambo yiwe yera dusanga muri Bibiliya yera. Kaza cyane. Turahera mu cete Paulo yandikisha ingoro ry'Abifilipi igice cya 4 ku murongo wa 6. Turasoma twihuse cyane, haravuga ngo ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Dusenga Imana. Turagushimira igira kandi ibyirukiro bw'amahanga. Turagushimiye cyane ukuntu wamugaragaza imbabazi n'urukundo n'impuhwe utugirira. Turagushimiye cyane gose ukuntu wama uteze ibiganza ngo nitwasaba uduhe. Turagushimira cyane ukuntu ingabo zawe zamaziri magabo mu ijuru ngo nitwatabaza urungike amalegiyo y'abamarayika yo kutugwanira. Turagushima cyane gose ukuntu wa muri maso data musha rukundo nusinzira nudendabukirwa kugira ngo umwana wawe yorosha mu byago atabaje kibirenge kizima ube wavyumvise. Niyo mpamvu ijambo rye rivuga ngo ntabaza nzogutabara kandi ngo nimusabe nzobaha. None rero ndagomba mwami uyu munsi wongere wibutse ubwoko bwawe ikimazi cyo ugusenga icyo ari cyo, kugira ngo mwami abanyazwe no mwanya mwiza wo kuganira nawe bawukomorezwe, abahebye kino gikorwa cyiza cyo kuvugana nawe bagifurure, kugira ngo Mana bikunde twame tuvugana nawe. Wama witeze icyo tukubwira
kubibabwira vyoba bibabaje cane nkuko vyabaye ku Bisirayeli. Uravuga uti raba nama nteze amatwi ihanga ritigeze rimbaririkiriza ngo kandi ngo naritavye abatampamagaye ngo ndababwira ngo ndi hano. Twebwe turagomba kuguhamagara kandi kuko uteze ugutwi ngo tuvugane nawe, turagomba kwama turiko tuyaga nawe. Papa, shoboza umukobwa wawe, shoboza umusore wawe, shoboza uwo wese yumvise iri jambo ry'uno munsi, umutima wiwe mwami uremeshe kandi uwongera intege. Twese dukunde kino gikorwa kandi tukibere maso dushikamye nk'uko ijambo ryawe ribidusaba kugira ngo bikunde twamane nawe, nawe wamane nacu. Uravuga ngo abandondera bose bazombona. Urakoze kubyumvise. Reka Satani rero n'abadayimoni batsinde bakogwe n'isoni, ariko izina ryawe ryubahishwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera, amen. Umushumba w'Imana Paulo mu vyete yanditse ntiyibagiye ishengero ry'Abifilipi, kandi muri vyinshi yandikiye ishengero ry'Abifilipi arabibutsa kuco gusenga. Aravuga ngo mwame munezerewe. Iri jambo ararishimangira ngo ndabisubiyemwo kandi ubugira kabiri munezerwe. Aha ni ku murongo wa 4 mu gice cya 4 yandikira Abifilipi. Aravuga ngo ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, umwami wacu ari hafi. Uri mu ntambara, uri mu marushwa, ariko ntiwiganyire, ntiwigirirwe kandi ntukareke gukora icyiza. Nezerwa, ushishikare gukora ibyiza uko uburyo bugushobokera. Mugabo ngo nimba hari icyo ukenye, nimba hari icyo ugomba, nimba hari ikikubujije amahoro, nimba hari ikikunanije, reka kwiganyira, ahubwo bimenyesha Imana yawe mu gusenga. Bimenyesha Imana mu kugirane, mu gusenga. Ugomba gukira ubugwayi, bimenyesha Imana. Ugomba kubohoka kubikuboshe, bimenyesha Imana. Ugomba gutera imbere mu buzima, Imana ntiyanka abasaba guhezagirwa, bimenyesha Imana. Ariko mu yihe nzira? Mu gusenga, ngo no kwinginga, ariko kandi bifadekanije no gukenguruka. Ano majambo atatu afise uburemere. Bibwira Imana mu gusenga, ariko ntusenga utegeka. Niso nawe uri umwana, senga winginga. Hariko hari abantu mu gusenga bategeka, Mana ndakeneye umutahe kandi binkorera ubunyene. Imana muravukana, ni so wanyu, ni mubyarawe. Nawe yo bari so wanyu cyangwa muvukana, aravuga ati sha bunya musumbye imyaka wacecetse nawe tukavugana bukebuke. Imana nayo ntutegeke, ni so uyisabe nk'umwana, nayo izokwishura nk'umuvyeyi. Winginge, bimenyesha Imana mu kwinginga. Hari kimaze cyo kwinginga. Mu kwinginga kwawe hazobamo guca bugufi, kandi mu guca bugufi kwawe ukwizera kwawe kuzohingurwa, kandi ukwizera kwawe nikwahingurwa gutyo bizohimbara Imana ikwishura. Mugabo niba nanirwa kwinginga bizokunanira guca bugufi. Niba nanirwa guca bugufi ukwizera kwawe kuzogira ibibazo, kandi ari nta kwizera ntabwo washobora guhimbara Imana. Arakomeza kandi ngurangije gusenga no kwinginga ushiremo ukenguruke. Igituma Paulo yibutsa Abifilipi ngo mu gusenga kwacu tukwiye kubikora tunakenguruka, ni kubera ko ivyo Imana yadusezeraniye ubwa mbere ho ni vyinshi kandi by'ikimazi kandi by'akamaro kanini gusumba ibyo tuyisaba, kandi n'ibyo yadukoreye navyo ni byinshi cyane. Hamwe n'ibyo ufise usaba Imana, ntiwirengagize ko hari ibyo Imana yaguhaye uzi ufise, kandi ko hari n'ibyo yagukoreye mbere utanayisabye kandi bisumba ibyo wayisabye. Mbere hejuru y'ivyo hari n'ibindi zera nagusezeraniye. Rero ni byiza gukenguruka ku byo Imana yagukoreye no gukenguruka ku byo Imana yagusezeraniye, hama ugasaba ku byo ugomba ko Imana igukorera. Imana idufashe cyane. Ni ukisezerano yawe umbwira kutaza siga uzabana nanjye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ku murongo wa 33, Yesu arabivuga neza ngo mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. Mwisi muri n'amarushwa, ariko nimuhumure kuko jewe naranesheje isi. Niyo mpamvu muri Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 kugeza kuri 30 mbega avuga gute? Inda z'amajambo bisobanura neza ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Cyangwa ndagisome neza, Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe.
nico kimwe aha hari mu gihe cya kera ko nanubu aracahamagara. Yesu abampera umugisha. 2:8 yaravuga ngo nimuza kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje uhahutse. Yesu Kristo abampera umugisha cyane. Mwisi tuzokoma turi mu ntambara, mwisi tuzokoma turi n'amarushwa, naho Imana yo kwishura uwo mutwaro ufise uno munsi wumva kuremereye, ejo uzo ufise ikindi kibazo uzo buri kurasengera. Imana idufashe cyane. Nko mu musore cyangwa umwigeme ariko aranyumviriza, ndazi ko ibibaremereye cyane gose ari ingo. Ibi ngira ngo sinabihagarako cyane gose, murazi ko ntabeshe. Mugabo uno munsi Imana yaguhezagira, ejo ukubaka uzotangura gusengera umutwaro w'uruvyaro. Hirya y'ejo Imana niyaguhezagira ukaronka uruvyaro, uzotangura gusengera urwo ruvyaro rwawe rero warose. Ntabwo ari ikintu coroshe. Ni ukuvuga naho Imana yakwishura ibibazo ntiba biheze, kandi igituma ibibazo bidahera nuko tukiri mw'isi tuzoba twambaye uyu mubiri, kandi tukicambaye uyu mubiri tuzokwamana ibibazo, twamana ibitugora. Muga Yesu aravuga ngo hamwe n'ivyo murebe muhumure, kuko nanesheje isi. Rero kubw'ivyo jewe nanesheje isi, nimuze kuri jewe abarushe, abaremerewe, mwese abari mu ntambara, muze kuri jewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje ihwahutse n'umutwaro wanje utaremereye abaronda baha, namwe ivyo byanyu bibaremereye byose muze mubimpe. Rino jambo rirasobanura gute? Shira ukwizera kuri Kristo Yesu, hamushira umutima kuco akubwira ngo ukore, kuko ari bazogushoboza kugikora, hama umurekere bya bibazo byawe. Niyo mpamvu ahandi yahanuye abamwumviriza ariko aravuga ubutumwa babwira ngo nimukiganyire ku byo kurya, nimukiganyire ku byo kwambara, déplacement oya ngo ntibikababera umutwaro, ahubwo mushira umutima ku by'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibi nyene niyo mitwaro itananiza, niyo mitwaro itaremereye, kuko Paulo abivuga neza ngo nshobozwa byose n'uwumpa inkomezi ari we Kristo. Yesu aduhamagarira gukora ibikorwa byiwe ngo tubishire ku mutima, kandi niwe abidukoresha, niyo nabidushoboza ku bwa mpemu wiwe yera. Hama ngo vya bindi rero navyo ngo bizoba inyongera. Gukira amagwara, kumuguruka ubumuga, ibi ngo ni inyongera. Imana idufashe cyane. Kuronka umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza, mwa misore n'inkumi mu nyumva, izo ni inyongera. Kuronka uruvyaro, mwabavyeyi mwabuze uruvyaro, izo ngo ni inyongera. Visa cyangwa promotion ku kazi, iyo ngo ni inyongera. Yesu ngo bimurekere gusa, azokongera ni wagura vya bindi vya mbere vyibanze byo guharanira ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ariko aho twari turi naha gusenga, icyo ugomba cyose kimenyesha Imana mu gusenga no kwinginga hamwe no gukenguruka. Ntukagitware mu bapfumu, ntukagitware muri bakamenyi, ntugende kuraguza cyangwa ngo ushire ukwizera kwawe ku bantu ngo nibo bazogutabara, cyangwa niba ari icyo ugomba niwiratira inkomezi zawe n'ubushobozi bwawe. Ego hari ibyo Imana itoshobora gukora, kuko wowe wenyene yaguhaye ubushobozi bwo kubikora. Mbere nkunda kubwira n'abantu ati burya no gusenga, jewe iyo umbwiye uti mukozi w'Imana ngwaye umutwe, numva umutwe uri kuramena, imbere ko mfukama ngo ngora Imana iraho isanzwe iri bize, maze ahubwo ati fata paracetamol uraza kumpamagara nyuma y'iminota 5 cyangwa iminota 10 cyangwa nyuma y'iminota 30. Nimba paracetamol zigukiza ntacyo tuma ngora Imana ngo Mana kiza n'umwana wawe ngwaye umutwe. Imitwaro dushobora kwishura twebwe n'ubwenge bwacu, ivyo ntabwo twokwiba turagora Imana. Ariko hari ibindi usanga biremereye ubushobozi bw'umwana w'umuntu butokora, inkomezi zawe zitogushoboza, ivyo ngo bibwira Imana. Ntuwitware kuri bakamenye canke ku bapfumu n'abaraguzi. Imana idufashe cyane. None rero uyu munsi ndagomba ngo wibuke ko gusenga bifise ikimazi, niho tuganirira n'Imana tukayibwira ibitugoye, nayo ikaze katugirira neza. Yesu aravuga ngo abarushe n'abaremerewe bose ni muzi wanje. Urashobora kubugiza n'ibimenyetso imbere uri kurasenga ariko bikanka. Ntiyavuze ngo musabe murahabwa, burya handitse gute? Musabe muzohabwa. Iyo uri kurasaba komeza usenga, komeza usaba, Imana ntikurindiriza kubera ko iragukinisha. Oyaye, ahubwo hari ico Imana ibiri kwirakora, ibiri kwirategura. Mbere kenshi twebwe tunasaba nabi, hari n'igihe dusaba inzoka tugomba ifi. Rero naho uwo wasabye inzoka, Imana ntiguha inzoka kuko iba izi neza ngo wasabye inzoka ugomba ifi.
birafata umwanya n'ikiringo Imana ikakwishura. Kandi inyishu y'Imana ngo ntiteba kandi ntiyihuta, mugabo mbizira ku gihe. Ntukarambirwe no gusenga, ntukananirwe. Kandi naho Imana yo bitari kwirishura isengesho ryawe kizima ukiri muzima, uraharambwira ngo burya iyi sezerano rya Jeriko riratinda sinidoga ngo mbavuga ngo ndafise iminsi y'ukuramba kuko ntazopfa ritarashika. Imana idufashe cyane. Nabakomeza usenga kumurengera ngo Imana niyatinda kukwishura kuzo warukurambiramwe nyene ntuzopfutisha. Ariko nagona kubwira ngo umviriza, gusenga Imana si kwigira imitwaro gusa. Navuze ngo gusenga ni kuganira n'Imana. Gusenga nugukomeza ubucuti bwacu n'Imana umuvyeyi wacu. None rero ibiyago byacu tuganira n'Imana si kuyisaba gusa. No mu gushima nyene, senga ushima, senga ukenguruka, senga utazira, byose birashoboka kuko amasengesho Imana igomba sa amasengesho yo gusaba gusa nkuko umenga tutayisabye ntiduha. Ibi tuzobigaruka ko mu kindi kiringo. Ariko ndahamagarira buri muntu wese kugwiza imyanya yo gusenga ku munsi. Ndahamagarira buri muntu wese kurondera umunsi wo kwisonzesha mu ndahamagarira buri muntu wese kugwiza imyanya yo kuvugana n'Uhoraho. Birimo ikimaze kinini cyane gose kuko bikomeza ukwizera kwacu, kandi ukwizera kwacu gukomeye no kugoroka kwacu kurashikama. Kristo Yesu abampera umugisha cyane. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumize ko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mende magroupe yose ya WhatsApp urimwo kweragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba wari warakiriye agakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere. Eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo. Uhoraho Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi naho ubutaha muzigamwe cyane.